Reka subire ndabikaze mwese inshuti banywanyi bacu mukunda kandi mugakurikira amakuru n'ibiganiro dutambutsa kuri ishene yanyu rino yacu ya Isange TV, ishene ibashikiriza amakuru n'ibiganiro biba bigezweho kandi biba byakora amatohoza mu bisata bitandukanye, haba muri politiki, mu nkino, mu ndero, iperereza, mu gateka kazi na muntu, mu makungu ya kuri ndetse n'andi makuru yose aba ariko aravugwa ijya nino. Ndabahaye mwiriwe, abandi ndabahaye mwaramutse bivanye naho muherereye. Ari niteka n'umunezero ntangire gusubira kubana namwe banywanyi bacu mukunda kandi mugakurikira amakuru n'ibiganiro dutambutsa kuri ishene yanyu ya Isange TV, ishene ibashikiriza amakuru n'ibiganiro biba bigezweho kandi biba vyakura amatohoza mu rurimi rw'ikirundi. Reka romba kenguruke kandi mbahe kaze mu makuru yacu yo kuri uyu mugoroba, amakuru ahambaye, amakuru yiriwe avugwa n'amakuru araza guhera mu gisata ca politiki, tukaza kurabira hamwe kubyiriwe biravugwa mu mihinga itandukanye ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi, aho hiriwe havugwa ko hoba hariko harategurwa ushobora kurongora inama nshinga amateka ngaha mu Burundi. Vyose turaza kubirabira hamwe ku buryo bw'idonido, turaza no kurabira hamwe ku birori vyariko birabera muri Jardin Publique, bikaba ari ibirori vyitabwe n'umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye ndetse n'abandi banyacubahiro batandukanye. Byose turaza kubibashikiriza ku buryo bw'idonido, turaza kurabira hamwe kandi mu makuru yacu ku buryo bw'idonido kubiriko biravugwa kuri Prime Niyongabo ndetse n'izindi ndongozi zikomakomeye nk'umushikiranganje wa mbere w'u Burundi Gervas Ndirakobuca. Turaza kurabira hamwe ibiriko biravugwa ko hoba hari operation yateguwe na Prime Niyongabo umukuru w'igisirikare c'u Burundi, ariko iyo operation ikaba ngo iriko irakorwa mu mugambi wo gushaka gutembagaza ubutegetsi bwa Evariste Ndayishimiye. Turaza kubirabira hamwe, turabire hamwe ese ni iki kiriko kitera Prime Niyongabo gushaka gutembagaza umukuru w'igihugu. Ese abona ko ivyo yamushizemwo mu mabanga yo kujejwa igisirikare bidakwiye? Byose turaza kubirabira hamwe ku buryo bw'idonido. Ico hosabwa ibuka gufyonda suivre ndetse na partager, maze tubane mu makuru n'ibiganiro tuba turiko turashikiriza gatanu kuri ishene yanyu arino yacu ya Isange TV, shene igushikiriza amakuru n'ibiganiro biba bigezweho kandi biba vyakorewe amatohoza. Reka subire ndaguhe kaze rero mu makuru yacu ku buryo bw'idonido agira ahere ko ariko aravugwa mu gisata ca politiki ngaha mu Burundi, aho kuri uyu mugoroba hari amakuru ariko aranuganurwa ko Prime Niyongabo ndetse na Gervas Ndirakobuca umushikiranganje wa mbere w'u Burundi ngo hoba hari umugambi bateguye cyangwa se hari operation bateguye, ariko iyo operation ikaba ari yo gushaka gutembagaza umukuru w'igihugu. Ni mu gihe Prime Niyongabo avuga ko akomoka mw'irage rya Nkurunziza. Murabizi neza ko ngaha mu Burundi rero hari abari mw'irage rya Nkurunziza ndetse n'abari mw'irage rya Perezida Evariste Ndayishimiye. Ibi rero bigaragaza ko hari icuka kibi muri politiki y'u Burundi, aho rero bamwe begukira murantunga, aho rero bamwe begukira irage rya Petero Nkurunziza bavuga ko badashobora kuzokwiganzirwa n'abari mw'irage rya Evariste Ndayishimiye. Ni mu gihe kandi abari mw'irage rya Evariste Ndayishimiye bigaragara ko ari nk'abana bari kwibere ry'umuvyeyi, ndetse ari navyo bituma Evariste Ndayishimiye yama abashigikira ndetse akabashira imbere. Mu minsi iheze yavuze ko azokwikiza buri umwe wese adashaka kumvikana n'ubutegetsi bwa Evariste Ndayishimiye, ariko niyo uravye ndetse nabo yashize mw'irage ryiwe nabo ubona ko batanguye kumukurako amaboko, kuko muri iyi minsi turimwo Evariste Ndayishimiye ariko araca ku biti no ku mabuye, aragaragariza abanyagihugu b'u Burundi ko Uburundi abwitayeho cyangwa se imbonwa kazoza yabijeje cyangwa se iterambere yabijeje agomba kuribashikanako. Bavuga ko kuri ubu ngubu yabakinze amirore mu maso, aho ababeshesha imbono kazoza iriya y'umwaka wa 2040 Burundi buteye imbere mu mwaka wa 2060, ariko bakavuga ko n'ubundi mu kiringo c'imyaka 5 amaze ku butegetsi ataco arashikana ko abanyagihugu b'u Burundi. Rero bagaca bavuga ko ataco bamwiteze ko uretse kubandanya ateza ibibazo abanyagihugu b'u Burundi. Evariste Ndayishimiye ari guca ku biti no ku mabuye kandi ashaka kukungene azobona uburyo bwo kwitoza mu mwaka wa 2027,
aho rero hari amatora yimirije y'umukuru w'igihugu, ariko abanyagihugu bo bashinga intahe bakavuga ko mu gihe Evariste Ndayishimiye azokwitoza mu kibanza c'umukuru w'igihugu ngo bazokwihereza amabarabara. Ibi kandi babihuriraho n'abari hanze y'igihugu, aho bavuga ko batazokwemerera ko Evariste Ndayishimiye yasubira kwitoza mu kibanza c'umukuru w'igihugu. Bakavuga ko rero ivyo yakoreye abanyagihugu byose baramaze kubibona kandi ngo ntaco bacinona. Kuri ubu rero bakavuga ko intwaro ya Evariste Ndayishimiye bayirambiwe, ahubwo bipfuza ko ngo hogaragara undi ufise ibitekerezo bizima ndetse no gushaka kugeza abanyagihugu ku iterambere rirama. Kuri ubu rero Prime Niyongabo biri kuvuga ko yateguye operation idasanzwe, ariko iyo operation akaba yifatikanyijemo na Gervas Ndirakobo c'umushikiranganje wa mbere, aho rero boba bateguye umugambi wo gushaka guhirika ubutegetsi bwa Evariste Ndayishimiye, kandi bikanavuga ko bafitaniye amabanga n'abari hanze y'igihugu. Naho mu gihe inama nshingamateka iriko iraterana kugira ngo barabire hamwe uzorongora iyo nama nshingamateka, kuri ubu rero ejo ngo aho bukera niho hazotorwa indongozi mu nama nshingamateka inyuma y'ihinyanyurwa ry'itegeko riyigenga. Abashingamateka 7 bagiye kwiga ibyahinyanyurwa kugira ngo bagendere ku mategeko asukuye. Mwisasa rya mbere habonetse abashikiranganje 3, hakaba harimwo Gervas Abayo, hakaza Martin Teretse ndetse hakanaza Tribert Mutabazi. Habonetsemo kandi na Desire Ndadaye yahora kandi ari icegera c'umukuru w'inama nkenguzamateka, Ezekiel Nibigira yahoze ari umushikiranganje n'abandi batandukanye. Imbere y'isaswa rero rya mbere babanje gusenga babwira Imana ko ngo basizwe amavuta, kandi ayo mavuta ngo bakaba barayasizwe n'abene gihugu. Bagashima rero ivyo bakorewe kandi bakanavuga ko ngo bazokwitwararika amabanga kandi bagakora amabanga bajejwe kandi bakayakora neza, bagatunganiriza abanyagihugu. Naho andi makuru nuko inkingi z'imbonakazoza Iveti ari muri kano kanya nyene ibirori bisozera ihiganwa inkingi z'imbonakazoza Iveti biriko bibera mu kibanza ca Jardin Public. Ibyo birori bikaba byatewe iteka n'umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye ndetse na bamwe mu bagize leta y'u Burundi. Ihiganwa ryari ryatunganijwe na diaspora ndundi, abarundi baba mu mahanga. Iryo higanwa kandi rikaba ryabereye mu ntara 5 zigize igihugu c'u Burundi, rikaba kandi ryari rihurikiyemwo imice itandukanye nko gukina udukino, kuvuga ivyese ndetse no gucapa, tutibagiye no gutwenza nk'uko vyagaragaye mu byariko birabera mu ntara zitandukanye zigize igihugu cyacu c'u Burundi nk'uko twariko turabibashikiriza. Reka rero tunyarukire mu ibohero rikuru rya Mpimba, aho rero ibara ryasubiriye kugwa, aho ndetse umunyororo ariko arishuza abayandi banyororo bagenzi biwe imiliyoni 7 kugira ngo bahabwe icumba co kuryamamo. Mu ndwi iheze twari twababariye ibintu bitangaje bibera mu ibohero rikuru rya Mpimba, aho umunyororo yitwa Kantunge ko yarageze aho arishuza imiliyoni 7 umunyororo mushasha kugira ngo aronke icumba aho bita muri cellule A. Uyu rero uyu munyororo kandi nawe n'akagwi kiwe bakorana, niwe yaserukira abandi banyororo baba muri ako gace. Akarenganyo rero uyu Zeribabert akorera abanyororo kamaze gushirwa ahabona. Ku banyororo bagenzi biwe rero bari bageze ku rugero ruteye ubwoba ivyo yabakoreraga, aho uwutemeraga ivyo akorera cyangwa se uyu akora wese yacaga apfungirwa aho bita muri Maison Rouge, aho muri iryo bihohero rikuru rya Mpimba. Mu butumwa rero bwagiye butangwa butandukanye, habaho
byatumye habaho amatohoza mbere ndetse n'abategetsi bo mu bushikiranganji bw'ubutungane baraza kubisuzuma baza gusanga rero amakuru yose yatanzwe ari ukuri. Kuva ku wa gatanu uheze Kantunge ko nawe yinjijwe muri iyo mezo huje aho yari amaze imyaka ashira bagenzi biwe. Ntituramenya neza ko hari ingingo yafashwe kubijanye n'amafaranga abanyororo batangishwa kugira baronke icumba. Ingingo umukuru w'ibohero Frederic Niyubahwe yafashe yo guhana Kantunge ko yari ikenewe. Turamushimiye kandi ko yakurikiranye ayo makuru akayatohoza neza, ariko biranakenewe ko afata ingingo ku bijanye n'akarenganyo gakorwa n'abitwa ko baserukira abandi banyororo, harimo ndetse ibyo by'amafaranga atangishwa ku karenganyo kugira ngo umuntu aronke icumba co kuraramwo. Bigaragara ko rero mwibohero harimwo akarenganyo gakomeye cyane. Ubushikiranganji bw'ubutungane bubandanye bukora amatohoza yimbitse ndetse abagirizwa ivyo vyaha byose barenguzwe imbere y'ubutungane. Reka rero mbashimire mwese mwari kumwe natwe mu makuru gago tubashikiriza aya kanya tube tuyasozera ngaha gusamba bariko turaza gusubira mu makuru araza kuba ageze uko. Mwibuke gufyonda suivre partage ndetse na s'abonner maze tuze turabana mu makuru n'ibiganiro tuba turiko turabashikiriza umwanya n'umwanya kuri imbonesha kuri yanyu mukunda cyane imwe rudende ya Isange TV. Iri rero ryari iteka n'umunezero ntangire yuko twari kumwe namwe banywanyi wacu mukunda kandi mugakurikira amakuru n'ibiganiro dutambutsa kuri chaîne yanyu reno yacu ya Isange TV, chaîne ibashikiriza amakuru n'ibiganiro biba bigezweho kandi biba byakorewe amatohoza.